Bavukanyi turongeye kubaramutsa kandi tumaze iminsi tuvuga ibirabana n'umuhanuzi Eliya. Kuri uno munsi mu rukurikirane rw'ibiganiro twize iminsi tugirira hamwe, twashaka turabe bimwe mu biranga Eliya, akaranga ka Eliya, kugira ngo turabe natwe ingene bidufasha, ariko vyose nyene tubifatira kw'ijambo ry'Imana. Ikintu ca mbere kiranga Eliya, kimwe mu biranga umuhanuzi Eliya, nuko ari umuntu w'ijambo, umuntu yakira ijambo ry'Imana, aryumviriza, akarigendera, akaritohoza, akabona kurishira abandi. Turavye mu vy'ukuri, Eliya wogira ngo ari mw'ishure ryo kwiga kumviriza Imana, kubera ko atangura ari we avuga vyinshi, ari we avugira Imana gusumba, ari we wogira ngo ni we asumba mbere n'Imana. Ariko buke we ashika ahantu nawe atekana, Imana ikamutekanya mu mutima, kugira ngo areke iba ari Imana iyaga, nawe yumvirize ico Imana iyaga. Gutyo rero ijambo Eliya yumvise rivuye ku Mana rikaba rimuhinduye, nawe akaba ugenzwa n'ijambo. Birumvikana rero ko natwe kuri Eliya tumwigira ko kwakira ijambo, kurizirikana mu mutima, kuritohoza, kugira ngo riduhindure, kugira ngo muri ako gacerere nyene Imana ituyagira dushobore kubona ico itwitezeko no kurangura ugushaka kwayo. Ivyo navyo turabibona igihe Eliya yari mu gisagara c'i Sarepta, uko mu vy'ukuri Imana yari yamubwiye ko aza kunywa kuri wa mugezi Keriti, ariko ubu wari wamaze kuma. Imana yari yamubwiye ko ibikona bizomuzanira ivyarya, ariko vya bikona ntivyari bikiriho. No kuvuga rero Keriti yikamye ya ndahiro ya Eliya, imwe yavuga ati imvura itare, nawe nyene iyo ndahiro ikimuhitana ikimufata. Ariko cane cane wogira ngo rya jambo yavuga avugira Imana ntiryari rivuye ku Mana nyene. Nico gituma uyu mupfakazi aca amuha amazi, naco nyene ikindi gitangaro ahantu aya mazi avuye, kugira ngo Eliya ya ndahiro ntimufata, ariko na cane cane kandi kugira ngo rya jambo rivuye ku Mana ribe iry'ukuri. Uno mupfakazi kandi yongera kumugaburira, kugira ngo kino gitangaro kimwibutse yuko vyose biva ku Mana, kandi ko n'ijambo Imana ivuze irirangura. Vyerekana rero ko Imana izi gutegekaniriza abantu bayo, abantu bayumviriza, n'igihe bo boba baburaniwe. Kandi mu vy'ukuri kuri Eliya yari mu madidane, kuko habuze indya n'amazi, inzara yari guca imwica. Amazi nayo n'indya bibonetse, n'ubundi yari gupfa, kubera ko yari yarahiye ya ndahiro, yari yishimikije Imana. Ariko indahiro ya Eliya turabona kandi ko isa n'ino mupfakazi avuga ati kubw'Imana nzima nta kintu ufise. Vyerekana rero yuko abishimikije Imana, bayisenga vy'ukuri mu mutima, kandi bagerageza gushira ivyo basaba mu buzima bwabo, nayo ntibatetereza, irabishura mu vyo baba bariko barayihereza. Aha mbere niho duca dufatiraho akandi karanga ka kabiri kajanye n'igisabisho, ukuntu tubona Eliya ari umuntu agenzwa n'igisabisho. Murazi ko mu vyo dusoma kuri Eliya hari ahantu yazuye, yasubije umuzima umwana w'umupfakazi. Ariko mu gusubiza ubuzima umwana w'umupfakazi, yabigize yisunze igisabisho yahereje Imana. Ico gisabisho Imana iracumvira. Bisubiye kandi ku musozi wa Karumeli, turazi ko Eliya wenyene ari we yabanje guhereza igisabisho Imana, kugira ngo irungike wa muriro uza gutongora vya bimasa bari bategekanije, gutyo igihugu cose kibone kwemera yuko igisabisho ca Eliya cumvirwa n'Imana,
kubera ko bagize umwe kandi basangiye bari mu bumwe. Bitwereka rero ko mu buzima bwa Eliya igisabisho cose, igisabisho arico kiri imbere ya vyose. Nta kintu akora atabanje kugihereza Imana mu gisabisho. Aha rero inyigisho twokuramwo nuko natwe twobona ako kayago, ico kiyago tugiranira n'Imana mu kuyihereza ibisabisho vyacu, kandi tukabona ko n'igisabisho ca Eliya mu vy'ukuri atari igisabisho yisabira, ni igisabisho ahereza abandi, ahereza ubwa mbere kugira ngo no umwana w'umupfakazi asubirane ubuzima, canke ahereza kugira ngo Imana yiyerekane bano Banyisirayeli bari bakwirikiye ibindi bigirwamana bashobore gusubira mu nzira y'ubutungane n'iyo gusenga Imana y'ukuri. Imana rero tubona yuko ibisabisho vyose Eliya ahereza ivyumva, ikavyishura, ikabiha inyishu. Nuko rero bica vyerekana ko umuntu yunze ubumwe n'Imana, ivyo ahereje Imana bihuye no gushaka kwayo, Imana ivyumva. Ivyo navyo kandi tubona yuko bishimikiye kuri ca kiyago Eliya agiranira n'Imana, kubera ko igisabisho gifatiye aho nyene kuvugana n'Imana, kuyaga n'Imana, hamwe no kumviriza ico Imana ituyagira. Ikindi tubona kuri Eliya ni ibi bijanye n'agacerere, kwinjira mu gacerere k'Imana, kwinjira mu kuvuga kw'Imana ivugira mu gacerere. Turabona ukuntu ku musozi wa Horebe habonetse ibimenyetso vyinshi, harimwo nyamugigima, harimwo umuriro, harimwo n'ibindi bimenyetso vyinshi biteye ubwoba, ariko ko Imana itari muri ivyo bimenyetso. Gusa batubwira yuko Imana yagiye kuvugana na Eliya, kumwiyereka mu kayaga gahuhera. Ku kayaga gahuhera katwibutsa yuko Imana iri mu bintu bito bito, ibintu abantu twebwe ngira ngo tudaha agaciro, ariko cane cane duhamagarira no kukumviriza mu mutima. Akayaga gahuhera umuntu atumvirije neza ntakumva. Bisigura rero ko Imana yariko irahamagarira Eliya kutayironderera mu bintu bisayangana canke mu bintu biteranye ubwoba, ahubwo ko yokwinjira mu mutima wiwe, habe ariho Imana ayisanga, kubera ko Imana iri mu mutima wacu, ariho ifise ikibanza cayo. Gutyo rero ico Imana ivuga Eliya akacumviriza kubera ko acecetse, hanyuma Eliya nawe akabona no kuronka ijambo nawe aza gushikiza ijambo Eliya aza kubwira abandi, aryumvira mu gacerere Imana imuyagiramwo. Eliya kandi akabona no kuronka intumbero y'ubutumwa bwiwe, no kuvuga ati ngiri iriyazo n'Imana, ngiri iry'Imana ivumereye, kubera ko yaryumvise kandi atakindi coza kirirengako bahuye nayo muri ako gacerere. Ivyo kandi biratwereka yuko kuri Eliya ako gacerere nyene kamwibutsa gusubira kurondera ukuntu bahura n'Imana, kuko Imana imubwira ati subira inyuma, guhinduka. Mu gacerere niho twiga uko tumeze ubwacu, niho Imana itwiyereka, kandi no muri uko kutwiyereka nyene tukabona aho tuba tutigenjeje neza, aho tuba twarahuvye, Imana nayo ikabona kudusubiza mu nzira y'ukuri. Utwo turanga dutatu tubonye kuri Eliya si two twonyene, ariko mu kumvira ijambo ry'Imana, mu gisabisho no mu gacerere, turabona ko ibindi byose bifatiye kuri ivyo, kugira ngo Imana ironke ikibanza ca mbere mu mwanya wacu, mu buzima bwacu, kugira ngo kandi Imana iba ariyo ivuga natwe tuyumvirize, hamwe n'ijambo dushikiriza abandi ku izina ryayo riba ariryo tuba twumvise mu gacerere yonyene ituyagira. Ntiduhabe dusanga tugiye kuvuga ngo tuvugira Imana, ariko tuvuga ibintu vy'iwacu. Nuko rero muri no minsi turiko duhimbaza iminsi mikuru ya Karumeli, iminsi mikuru ya Bikira Mariya umugabekazi wa Karumeli hamwe n'umuhanuzi Eliya, utwo turanga haba kuri Bikira Mariya haba kuri na Eliya nyene batwigisha two gusengera Imana mu gacerere, tugerageze natwe kuraba ukuntu tubishira mu ngiro, kubera ko ari ijambo ry'Imana nyene yatuyagiye, turazi ko ari kuri, kandi ko Imana itwiteze mu mutima wacu ngo itubwire basoma mbike, aho ituyagira akajambo k'urukundo dufitiye
ngo natwe tubone kuja kugashikiriza abandi. Murakoze, mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.